murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri kuzo Sa namaki umeze neza nanjye sinzi ingene meze. wagwaye umenga utekewe n'ubwoba Singishaka kuguma ahantu haje nyene canke kwirana ndumwe mu cumba. aho uri mukuri Yego ndije nyene nyoko ngoma nikanga ko hari ikintu canke umuntu andi nyuma agambije kunika. vyahavuye bigenda gute we kuru urasubiriye kuru mbe wabigize umwuga kutumara amaza mu bantu ibi bintu byagufashe nibiki nge najunja kutavuga nyishura umbwira ingene muri iyi minsi uza guhagarara imbere y'isinzi ry'abantu kadendekeranya ibintu bitagira ejo nahijya yejo Tante Mafoza erega na Jesse jewe si wewe ninde none ntitwari twavuye muhira nakwihanikirije ko udasubira kuvuga ibigugu mu bantu erega tante ubisigaye bingora kuvuga mu bantu na jewe simenye ingene vyagenze. kuru Sa wabonye ingene abantu baza muri mitingi yacu ari benshi cyane kandi baza bakunyotewe. erega tante ikibazo gihari uko baba benshi nyene bavuze ubwamo bwinshi nanje nikorera ubwoba buduga. ubwoba buva kuri shetani none amasengesho nakugiriye tukiva muhira ntayo wakiriye wewe. Oya amasengesho jewe nayakiriye ariko no kuruko niyumva ngira n'amasengesho ntiyobikiza. hagarara nk'umugabo rero kuko subiriye kugigemiza imbere yabo tuzobatakaza bace baje kwitorera abandi. Tanti jewe ikibazo gihari umva abantu batanguye kuba benshi aho kwihumbira ibyo ndiko ndavuga njanguma mbona kumwe yanigari muri bo. Tekana ntashobora no kuhegera kuko mitingi bihagarikiwe n'abajejwe umutekano. Ndabizi none ariko muri jemba mbona umwanya n'umwanya yonsimbira ko ubuho wakandangiza. Yo gumize ivyiyumviro vyawe mwihangiro iri rimwe gusa kuyigarurira ezine nta kindi ukwiye gushira mu mutwe muri no minsi. Basi hangane Tante Mafoza urambabaza cyane ureke kunkarira. Erega tante ndagerageza ivyo umbwira ariko simenye ingene nsanga natakariye muri ibyo vyumviro by'ubwoba. Tsinda ubwoba rero wewe Imana iri mu ruhande rwawe. Ibyo wama wabimbwiye ariko nticabujije ko nigirwa mu gahinga n'abantu ntazi rero ntawo simbona ico wabuza gusubira rega tante. Kuru amatora aregereje usi wo mwanya wo gutakaza icizere wewe menya ko nkuko Imana yagutoye mu bandi izokurinda ntusubire kugira ubwoba ndakurahiye. Tante jewe no kuri mbona umenga ntavyo ngishoboye. Epo handitse ngo ntukagerageze uhoraho Imana yawe ukabivamwo Imana irakurandura. Tante nukuri aho bigeze irakora ikishaka jewe numva atanga uvu zikwiye mfise zo kubandanya. Bon ari cisha amaso kuri iyi programme urabe ko bizokurikirana neza ku munsi w'amatora. Condo ndakwizeye wewe warabaye mu expert mu bintu byo gutunganya ibikorwa. Oya reka nta kwiyemera mu bintu nk'ibi Alice nawe. Soma witonze urabe nimba hari ico twohinyanyura umbwire. Je byose mbona ari bon sauf durée. Mbona amatora nyezi natoye amasaha 2 gusa kuko abakandida dusigaranye 2 gusa. Babiri nyene garise none gashaho wa gatatu ko yobaye John nawe akaba adahari. Nivyo none yari tubire kuko yo proposition ndiko ndiyumvira ndagusavye cyane gose. Urazi rero igiza yitariki y'amatora ego nta gupfa guhindura date hasigaye iminsi ngahe ngo amatora abe condo. Inguvu uburyo twashizemwo aba actionnaire ubu mu mutwe yabo bafise amatora gusa. Ndavyumva ariko condo uribagiye krizi iri ngaha kuri zine kubera kubura umuje wa gacondo. Siyo mpamvu nyene twokwiye iminsi kugira ngo amatohoza kuri John ahere. Erega hari igihe yotogwa.
izina irakeneye umujera acondo na komite yiwe batangure gukora byihuta kuko amaserivisi yose yabaye paralize. Asha nivyo ndabibona kweri ndabibona burya kandi nawe ubwawe uraremerewe ndibaza. Jewe ni kabiri na rimwe nkayivyarira ngaha mu biro nyene n'ukuri kose. Oya nawe. N'ukuri. Hewe hari byinshi bitariko birakorwa acondo. Yego. N'ukuri ntavyo kwigiza y'amatora. Ntibikunda ntitwoyigizayo. Papi. Ariko rero naho vyanka. Burya ingorane ziraha kuri izine mu bakandida dufise. Asha John wenyine ni wazimetriza. Ego condo bwahuze nta kagongo nyumvira kweri hari kujera izina ubwayo hari kujera komite byose ni jewe ehera noneho hongeye mu gutegura amatora ibatse reka sha tujere ibyo dufise nta bundi buhinga nta kundi yego uti tujere ibyo dufise ntabyo dufise ntaco twanze turabifise nibinyene aya ahubwo sharaba ko ama carte directeur yaje kandi ameze neza nta kindi Ruda, uri nakanye ico ndakubaza. Bigijabo. Nimbugira usubira umbaze kuno hindaro wamwicanye w'umurengero. Ibandanirize warugiye. Ntunzitaze. Bro. Nacu ciri urubanza John ata preuve. Ivyo nibikenera icyemezo. Kuba witwa umurengero gusa igara umwicanye. Bon? Kuza. Ati iyo mvugo yawe nawe si one love kweri umuntu nkawe ukwiye kumwubaha vraiment surtout atanikosa yagukoye yambaye suka urya se umuntu biki umurengera ameze nk'uruvo uraruzi sha uraruzi wewe mugabo ngira ni igikoko kuko iwawe bose abarengero bose umengo sabana uruvo nagakoko kaguma kihindagura amabara kandi gafata ibara ryaho kageze n'umurengero nuko rero azi guhisha kabi kari muri we ndakubaze Ruda iyo John aza kuba ari umuseruko abamwe imindari igipolisi kikwira murondera ari umunyamuryango w'iwacu mwiza w'umuseruko no mwimico ntafise urabona nakwereke naho yobara umukereranye igito gitabwa iwabo apo nuko nyene ahubwo we sinzi uko babaye Uba kuri isi turiko canke ubahandi asha jewe mba kwisi y'urukundo da ese ibintu vy'ugwanko vraiment si one love bana kubiheba janda kurangire we bandanye urotera muri rya miziki yawe ukomeze utera imbere uranyumva ego kandi mubanije imbere n'abarengero barimo none kubwawe rero n'amahera abavako cenda yareka reka gupanga amadosiye amahera ntabwo kagira Okay, nimba rero amahera atabwo kagira nikibi canke ciza nikigira ubwoko iyo mvugo rero urayihoza naco ugereranya bitagereranywa amahera nikindi kintu nubwo atambona reka cyane ariko rutaga okay reka dufate basi ko amahera atabwo kagira mwakire John basi nk'umupangayi bibasha umeze gute umupangayi w'umurengero siwe barya n'abaheranye bambere urangirana okay oya basi hageze kuriha uzondabe sivyo ku kwezi nzogukora mu minwe ambo aho rero ibintu bisha bihinduka uzompa ngahe nzogera nk'abandi none aho imisori ipanze ko muri quartier yacu nuyazi tayazi mugabige nimba atarabugugo urabuje kwivuza uri umuseruko umwe afashe umurengero oya sindume turiho kandi turi benshi umunsi wahisemo rero kuba one love nukuri zo bibona umviriza rero nimba uzomurihira naze ariko rero uzumubwire neza ati yaranje nitwigere duhurira mu kintu na kimwe aha mu nzu yasharutagara none ivyo vyoshoboka gute ku bantu babana mu nzu imwe amprise no yinyi bige jambo guhurira n'umurengero mu nzu imwe ubwavyo n'umuzigo nimba bidashoboka n'amahera yawe ndayaheba Bonjour Kanye. Oh, byangoye shaje m'excuse pour retard. Oya iko. Ndagusavye no kuri. Retard y'amasaha abiri ntibaho kandi ama excuse yawe angeza ahantu. Sérieusement. Nukuri nuko ndagusavye mbabaresha Kanye burya byangoye sinari guceka. Muri iyi minsi wowe sigaye vy'amafita kugoye. Izo ngeso zo guceka ukareka atazohora nayiko. Uri mu biki? Burya najyanye ntevye kubera akazi. Akaza kahe kwako ngaho mazi imisi ugakora nabi gashaho. Nibiganiro vyose byo ngahabiri en stand by. Ivyo vy'ubunyene ndakubwiye yuko ngira ndabikore nivyo mperako. Nejo niko wambwiye none ubona warabikotse.
nukuri kanye ndagusavye unyihangane nukuri ndakomeye ko n'umunsi no gufungura sinza kuja gufungura nukuri kw'Imana igihari cose co gukora sinje gufungura kitarakoka ufise amakosa nk'ay'ingurube muri no misi wewe nukuri kanye ndakwemerera nukuri kurakosora ibi bintu vyuko tuguma dushwana no ifo ko bihagarara jewe sindabikunda na gato sindabikunda rero ngo ndakwereke raba uko iyi video uza kuyikora kuva guhera ngaha kuri 7e minute okay uvuze kuri 5e canke 7e minute Igo wabonye rero wabonye wovyumva gute nayo matelefone y'urutavanako umuntu yakarandondera kuko ubibitse telefone kuko ndi ngaha nitaba uyo muntu allo ego ntaje ndabahamagara mukanya ibi bintu ntibibaho seriously apen urashitse itabaye wenca ndamutelefona ntaco hanyuma ntaco reka tubandanye uko niko naje uhora umbwira iyo ndagutelefone igasona ntiwitabe kumbe ubaye ubitse ku meza nk'uko ndakwitaba vraiment nukuri bitabaye nukuri ntahure yuko ntabandi hafi iyi mishwana ntishobora kubandanya uko igoro mbwiza ukuri aka kazi wagahaze yo nukuri kanye oya nukuri ivyo oya reka kumpinda reka gucijya nino urashaka gukora canke ubwo igoro arashaka kubandanya akazi mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega nka hamwe wogira umuntu afise imvugo nk'iyo yagakima uwo mufasha gute intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri gato Leandre ava imusigati ahitwa mu Kanazi yagize ati mfise umugenzi ameze nka gakima no mubwira ko mu kinyamakuru kizira kuvuga abandi uko batari kubw'inyungu ziwe atariko kandi ko yovuga imigambi yiwe ati kuko ikintu giciye mu kinyamakuru benshi bagifata yuko ari ukuri ati hanyuma bigaca bituma abantu bama mu kurabana nabi kubera inyungu z'umuntu umwe uwundi munywanyi yatwandikiye n'inshuti n'amagara Alexandre ava mu ntara ya Bujumbura muri commune Ntahangwa aho yagize ati abantu nka gakima bariho ati co no babwira nuko boreka gushira imbere inyungu zabo yamara bakarazwa ishinga n'inyungu rusangi bagateza imbere igihugu reka tubandanye ubunaho mu bisoro muri commune Mwaro aho niyo saba Yvette yagize ati je ico no hanura gakima nuko yova ibuzimu akaja ibuntu agakuraho ivy'amacakubiri ati kuko ataco bimaze na karengwa neza yitugu yindi undi munywanyi yatwandikiye ni Kabura Jafet benshi bazi ku izina rya Swagger akaba ava mu ntara ya Burunga muri commune Makamba muri zone ya Bigina ku mutumba wa Musasa yagize ati nkamwe nogira umuntu afise imvugo nk'iyo ya gakima ico no mufasha nuko no muhanura ko gukora ikintu gikizumwe kikica benshi atateka giha uwagikoze ati gakima gushira amakuru ku rubuga rwiwe ku nyungu ziwe gusa si vyiza na gato ati ivyo biratuma bamwe n'abandi bashamirana biturutse ku kwinubana maze injyane zikaba ziratanguye bivuye ku makuru yatanzwe kuri urwo rubuga ati narijya kenshi usanga imbuga ngurukana bumenyi zikurikiranwa n'abantu benshi kandi batandukanye yarangije ashimira Alice kukuntu ariko avyitwaramo neza kugira arumvisha nyina ko adakwiye gukora ikintu ku nyungu ziwe gusa undi munywanyi yatwandikiye ni Ingrid Muco w'Imana ava mu ntara ya Butanyerera muri commune Matongo aho yagize ati mfise umuntu afise imvugo nk'iyo ya gakima no gerageza kumuhanura nkamwumvisha ko kugira ugere kucushaka canke wifuza utakigera ko ari ukurinze kuvuga nabi canke gucafuza abandi ngo uboneke ko ari we uri mwiza kurusha abandi ati nubwo hatoba ari mu mahiganwa abantu bwabo nibo bihitiramwo uwo babona ko ari mwiza canke intungane kurusha abandi ati ikindi no mubwira umuntu siwe yivuga ko ari mwiza kurusha abandi atahubwa bibwirwa n'abandi ati inzira nziza iyo uri kurakora ibi canke biriya bikoreye mu butungane atawukomerekeje ngo habe ukwinubana kwa bamwe n'abandi Ereka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Basogomba Dieudonné ava ku mutumba wa Munanira muri zone Kivyuka muri commune Bubanza mu ntara ya Bujumbura yagize ati mfatiye ku kiyago ca gakima na Alice umuntu afise ubwishime bwinshi nk'ubwa gakima nuwo gufashwa mu buryo bwitondewe nko kumwereka ko umwubahwa kugira yisubire ko atumva ko agabishijwe canke asuzuguwe atubwa mbere no kuganira nawe neza kandi wicishije bugufi ukamwereka ko ufise impungenge z'ukuntu iyo chocolate ikoreshwa atariko utamucira urubanza ati nko kumubwira uti vyonshimisha igihe Cukura TV yobiya bose nkuko Alice yabikoze ati bwa kabiri ukamwereka ingaruka z'ubwishime bwinshi nko kumutahuza ko kudaha abandi jambo bitumwa bamwanka ati mu gusozera kugira umuntu nka gakima afashwe bimusaba kubona ko ubuyobozi bwiza bushingiye ku kwicisha bugufi gutega amatwi abandi no kutishira imbere gose akabona ko Cukura TV atari y'umuntu umwe atari kari igikoresho c'iterambere rusangi
reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho ni wa mwanya tubasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira akabazo nakagakurikira mbega iyo mvugo ya Rudagara muyivuze kwiki ndasubiramwo mbega iyo mvugo ya Rudagara muyivuze kwiki akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza nimutwandikiye kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wifuza kwironkera igikino muri kiri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp nimutwandikiye kuri nimero 61 ubusa 9 hanyuma duheze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'amajana 916 muri rwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri murakoze naho mu ndwi zokurikira cari igikino murikira ukuri murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza